Inshuti namwe abagenzi mukurikirana ibiganiro vyacu hano kuri Kabaza Web TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro cacu twabaza. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twagize amahirwe dutumira abasanzwe barongoye ishirahamwe BDUSA kugira ngo dushobore kuganira nabo. Haraciye igihe gitari gito tutaganiriye nabo, hariho ibyahindutse bitari bike, hariho shusho mashasha y'abandi basanzwe barongo iryo shirahamwe tutari tusanzwe tumenyereye tuganira nabo, ariko twifuje yuko tuganira nabo kuko ivyahitiye ni byinshi, byo twumvise ni byinshi. Ubu rero reka tubahe ikaze kugira ngo tuganire nabo, twumve aho ishirahamwe ryabo rigeze, ibyo bageze ko n'ibyo bagiye baracamwo. Reka rero dutangure kubaha ikaze. Turahaye ikaze mufasoni Alphonsine. Ndabaramukije cyane, ni Alphonsine niyo nkuru, nkaba mba muri state ya Minnesota, nkongera nkaba nyoboye urwego shingwantwaro muri BDUSA. Murakoze neza cyane. Reka duhe ikaze kandi turamutse umushinga ntahe Dr. Paul Niyungeko nawe nyene aramutse abari ko baradukurikirana. Murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru. Nanje ndi Dr. Paul Niyungeko, nkaba mba muri leta ya Virginia, nkaba ndicegera cy'umukuru wa komite nshingwantwaro. Nkaba ndamukije mwebwe amenyesha makuru mwese hamwe n'abarundi bose bariko baratwumviriza hano muri Amerika. Murakoze cyane Dr. Paul. Reka duhe ikaze n'umushinga ntahe Tuyizere Jerusalem Yorodani nawe nyene aramutse bariko baradukurikira. Murakoze kuduha agakanya kugira ngo tuganire. Jewe ku mazina yanje nitwa Tuyizere Jerusalem Yorodani, nkaba ndi umwicegera cy'umukuru wa BDUSA ku rwego rw'igihugu muri komite shingwabikorwa. Nkaba ntuye muri leta yo muri Iowa. Umwami abahezagire cyane kuri ubu butumire. Murakoze cyane namwe, Imana ibahezagire. Rero mu kiganiro tuza kuganira kuri munsi hari ibibazo bitari bike dufise twipfuje kubabaza, kuko kuva mu kwezi kwa kabiri twaratanguye kugira ibiganiro bijanye n'abarundi baba mu mahanga. Rero twifuje kuganira namwe. Ikibazo ca mbere twipfuje kubabaza ni iki gikurikira: mbega ko mu gihe duheruka kuganira hariho bamwe mu bo twari tuzi, twabonye amashusho mashasha yabo tutazi, nukuvuga yuko hari ibintu byagiye birahindagurika mu ishirahamwe ryanyu. Abarundi batari bake barumvise ibyagiye biraba by'ibibazo n'ibindi. Mbega ubu wobabaza bati ishirahamwe ryanyu ubu rihagaze gute, ibikorwa byaryo bigeze? Reka rero ntangurire ku mupfasoni Alphonsine. Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo. By'ukuri ishirahamwe ryacu rigeze ahashimishije. Abantu benshi bariko baratangura gutahura ukuri no kumenya no kubona umuco kuvyerekeranye n'ukuntu bamwe na bamwe bari barahenzwe ko ishirahamwe ritakibaho ryahinduye izina. Ubu baratanguye kubona ko bahenzwe. Rero aho rigeze muri rusangi nuko abanywanyi bariko baragaruka, kandi tukaronka benshi ku bwinshi bashasha bavuga bati reka tuze twifadikanye n'abandi barundi. Muri rusangi biriko bigenda neza. Ego, murakoze cyane. Sinzi Dr. Paul nimba ari cyo mufise mwongera ko cyane cyane ku bikorwa byanyu, aho mugejeje ibikorwa uwobaza uti muri ko mukora iki muri aka kanya, ni ibikorwa muri ko murakora nibi? Umenga Dr. Paul ntari hafi murantunga mikrofone yari ijimije. Sinzi ko ariko aratwumva arashobora kwishura. Nari nashize mikrofone kuri mute.
iyo abandi bariko baravuga. Rero murakoze, nashaka nk'uko mubisabye nunganire gato perezida w'urwego nshingwantwaro uko BDUSA yifashe muri iki gihe, iriko irakora ibikorwa byinshi cyane kugira ngo na cyane cyane abarundi babone yuko tutahari kugira ngo twerekana amasanamu yacu, ariko ahubwo cyane cyane dushobore kwerekana ibikorwa dushobora kubafasha kurangura. Ubwa mbere igikorwa cya mbere twakoze kwabaye kwitunganya mu makomisiyo, ni ukuvuga dufise imigabo n'imigambi itari mike twiyemeje, duca twitunganya mu mirwi twita amakomisiyo, ku buryo buri gisata c'ubuzima bw'abarundi hano tuzoba turiko turakurikirana haba ariho umurwi canke komisiyo ikijejwe kugira ngo ibintu bigende ku murongo mwiza. Hanyuma nk'uko mpeje kubivuga, muri kahise mu byo twashoboye gukosora nuko turavye BDUSA muri iyo minsi yahera imbere yuko ibintu bihinduka, imigabo n'imigambi ntabwo yari itomoye cyane, ariko ubu imigabo n'imigambi twarayitunganije, turavyandika, turiko turashikiriza abajejwe intara kugira ngo bayitahure banyurwe, hanyuma azoshobore kuyishikiriza abo barongoye gushika ndetse ku rwego rwo kwibarabara no ku muntu ari we wese w'umunywanyi. Nk'akarorero nk'ubu mu byo turiko turakora, hariho twashoboye gushira amategeko agenga BDUSA mu Kirundi. Kare yari mu Congereza, nubwo twabonye yuko abanywanyi ari byiza yuko bomenya amategeko abagenga mu Kirundi, abashobora gusoma no kwandika. Abadashobora gusoma no kwandika nabo nyene ntitwabibagiye, turatekanye yuko hazotegurwa audio bashobora kumviriza, abadashobora gusoma canke kwandika ayo mategeko bayamenye. Hanyuma rero turatekanya n'ibindi bikorwa bitari bike, harimwo amakoraniro kaminuza, harimwo amanama nkarishabwenge ku barongozi kugira ngo ibintu byose tubikore ducije mu nama n'ingingo. Hari ibintu bitari bike bindi tumaze guhindura, cyane cyane tuvuge nko mu burongozi bw'intara, twarabahaye ingufu nyinshi kuko imigambi ahanini ikorerwa mu ntara, ku buryo rero tuvuge nk'uburyo bw'amafaranga buzokoreshwa buzegeranywa cyangwa tuja turaronka 80% twabonye yuko yoja mu ntara, abarongoye intara bagakora ntibagire intambamyi, hanyuma 70% akaja mu rwego federal rw'igihugu. Ariko muri ivyo byose tukazohora dukorana, dushira hamwe, dusenyera ku mugozi umwe, duhanurana, dushigikirana. Noba ndashikiriza ibyo, ariko hari n'ibindi byinshi turiko turarangura. Murakoze. Ego cyane murakoze, kandi namwe kuri nishu muduhaye, ahubwo iciyumviro mushikirije cyuko mwashize inguvu nyinshi mu mategeko, mwashize inguvu nyinshi mu ntara, ico ni ikintu ciza cyane, ahubwo tuzokigaruka ko mu kindi kiganiro. Mushinga ntahe Yerusalemu, sinzi ko mufise namwe ico mushobora kunganira kuri ivyo umushinga ntahe Dr. Paul ahejeje kuvuga. Murakoze, kirahari icyo umuntu yo kunganira. Imigabo n'imigambi iriko yategurwa nk'uko bivuze ni myinshi cyane, uko abandi babikoze ko sinokwirirwa ndayidondora, usivye gusa gushika ubu tuko tutunganya korana n'abantu bajejwe gushikana diaspora kure, na cyane cyane mu buryo bwo kuronka uburyo bwofasha gutunganya intara zikabandanya imirimo yabo. Abo bantu rero turiko turakorana kuko nibo bafite experience nini mvukira za hano, nibo kumbure bagiye gutunganya uburyo bwo kwinjira muri state kugira ngo ironke uburyo yo kwitunganiriza mu kubandanya ibikorwa byo kwinjiza amafaranga ashobora gutunga ishirahamwe. Ikindi naco uravye umuntumbe imuzo wa BDUSA muri rusangi, intumbero ya mbere kwari gushira imfu imbere, ariko ubu ibintu byarahindutse cyane. Ubu dushira iterambere
rusangi imbere mu ntara zose habaye umuntu atuvuyemwo bizogaragaza kutworohera mu buryo uzovuye mu ntara kugira ngo umuntu afobane iteka muri rusangi rero intumbero ya BDUSA gushika ubu ahigeze nuko buri ntara yohaguruka kugira ngo itunganye ibikorwa by'iterambere mu ntara zabo aho baherereye hose na cyane cyane umurundi ikimuragisi ishinga nuko abona yuko ateye intambwe gushikana habereye murakoze ego murakoze cyane akandi kabazo dushobora kubaza nakajanye nakahise canke ukuntu ishirahamwe BDUSA yavutse hagi harabamwo impari nyinshi gushika naho vyageze kure ariko ikibazo nyamukuru cagumye kigaruka kuri bamwe n'abandi cari cyo kumenya ngo ni bande batanguje ishirahamwe mbega aho umuntu yobabaza ico kibazo mu kwishura ngo iki nce mbandaniza kuri mwebwe nyene umushinga ntahe tuyizere Jerusalem murakoze ukuntu BDUSA yatunganijwe n'ukuntu yatanguye mu by'ukuri haragiyemo impari nyinshi cyane ngo nindi yatanguje BDUSA mbega vyagenze gute abantu benshi rero ntibatahura cyane cyane babwiye ukuri uko ibintu vyatanguye mwarumvise yuko bavuga yuko ngo harimo binabiriya amajambo yo kurimenanya mu by'ukuri BDUSA umuvyeyi Alfosine amaze gushika hano nibo novuga ati Imana yamurikiye kugira ngo abantu bavyitabire ku bwinshi naho rero amaze gushika umuvyeyi yasanze atanakimwe cyakoretse ariko amaze gushika yacyatunganya cyane cyane agenda mu bakozi b'Imana ntwara amashengero kugira ngo bamenyeshe abarundi n'abarundikazi ko hariho diaspora imwe kandi iri ngaha muri Amerika atayindi ishobora kuza irutiyo niho rero umuvyeyi yacatangwa gushira abantu hamwe hanini yagize uruhara runini abantu kugira ngo baje hamwe kandi bavyitabirire ku bwinshi rero muri make abandi baraza kugenda baruhira cyane cyane umuzi w'ibi bintu n'ukugene vyagiye bigenda murakoze tuce tuja ku mupfasoni Alphonsine ahubwo aca bandaniriza ko mu mwanya muto aciyongera tubwire ni intambamyi canke imbogamizi yo yarahuye nazo muri ico gikorwa mu majambo make murakoze cyane muri ico gikorwa bivanye n'igikorwa nkora ca kaseringi kugirira kaseringi abubatse abana banywa ibiyayuramutwe abaheba amashuri abakubita abavyeyi hamwe n'ingo zigenda zisambuka hamwe n'imbohe nasanze byose hamwe abarundi bari hano atamategeko y'iki gihugu bazi ico ni kimwe mu byanjemwo kugira ngo ndabe ko twoja hamwe ica kabiri nuko nasanze mu bihugu nagiye ngiramwo muri Europe bingahe nongera nja muri Afrique du Sud usanga hose diaspora ifise agahazi abatutsi bari kwabo abahutu bari kwabo muri je ndavuga ni ikintu cyo dushira hamwe tukabumwe ni giki muri rusangi rero bivanye n'izindi communauté turi kumwe ngaha nagiye ndaba ingene zimeze ingene zikorera hamwe nakiriwe n'abakenya uravye ingene bajyana bagatukana mugabo bageze gukorera hamwe gusubira no kumenya ivyahaciye naraba barundi nkabona baraturuta mbonye abasomaliyo bageze hoho bobo bageze mu rundi rwego nibaza ko kwisara bambere muri iki gihugu ca Amerika muri rusangi rero naciye ntangura kurondera ico bita communauté y'abarundi ndasaba uruhusha umugabo ndamubwira nti ndifuza kwinjira muri communauté y'abarundi umugabo arambwira ngo ukabaronka nanje ndajamwo kugira tuje hamwe n'abandi naragerageje kubaza ndabura umuntu numwe nziranye n'abantu benshi cyane muri Amerika nta numwe bambwira ngo ivyo ntavyo tuzi ntibirabaho mugabo nsubiza agatima inyuma mbaza abantu bo muri Europe muri Afrique du Sud nimbega mwebwe ko mutwara ama diaspora muramenyana kwisi n'abandi bambwira ngo ego ni mume utwara diaspora ya Amerika bamaye nimero zitatu zose sanga sizo ndabiheba haciye iminsi umuntu umwe aramamagara arambwira ati madame wararose wa muntu ntoya amiyindi nimero iyo yindi nimero nasanzwe ari umunyakuba wa Vincent wo muri Florida naramuhamagaye
ndidondora ndamubaza nti wewe utwara diaspora y'abarundi ategomye ndamubwira nti shira muri group nta group efise murafashanya oya mumenyana gute ngo turazinanye ni wo kugurura groupe ngo nibikunda ngo ivyo je nta mwanya ndabifitiye munyuma rero nabashije kurondera umushinga ntahe Vincent wo muri Florida rero maze kumugora cyane munyuma ndamuheba yansobanuriye ko afise ama appointment menshi yo kwa muganga bidakunda ko ibintu nk'ivyo yo bijamwo ansobanurira ko afise ibibazo ama examen ku ishuri adashobora kuja muri ivyo bintu numvise ivyo candabihagarika mugabo umutima uranyankira naramarindwi nkamubwirana amakuru yawe hahera iminsi 3 nturaho urakomeye amaze kubona ko byanse ko ndamuva inyuma umunsi urizina imbe subiye inyuma gato narabwiye umushinga ntayo wanje ni bya bindi ntabihari umushinga ntarambwira ngo none bitangure abana barambwira ngo bitangure tuzogushigikira ngo ico ngo tuzogufasha icari cyo cyose nisishobora kubitangura jenyene maka ndotse umuntu turi kumwe munyuma rero Vincent hari ku mugoroba mwijoro nka saa moya saa mbiri z'ijoro aramamagara arambaza ngo madame wa muntu mukorana waramuronse ndamubwira nti naramubuze ami nimero za Samuel ndayiragije ambwira ati rondera uyu muntu umubaze wumve ko bitangura naramurondeye ubwo nyene sije nabonye arayima ubwo nyene twakufye telefone ya Vincent mamagara France mamagara Samuel maze guhamagara Samuel yaragishituye naridondoye kujya nyene umuntu aramukanya kugira umuntu akumenye ngerageza kuvuga yandi mahanga ni rero muze dushire hamwe abarundi ngo cengo yangoya akivuga oya kuko namumenyereye ni pardon murakoze ndakupa biranka aheze indwi ndasubira ndamuhamagara anyishitura uko nyene ndamubwira nti pardon umutima urango mejeje ndavuga nti no uno musi reka nicare basi tuyage tuvuganye numva avugiye mu kirere jewe sinzi ko ariko asanzwe avuga ndamubwira nti mwoshobora kwicara hasi tukavugana ngo yego acaratekereza ni nyemerera dushira abarundi hamwe arambwira ngo ntibikunda kwanza n'abarundi tworonka kwanza twubakurayo ndamubwira nti nzinanyi n'amastate arenga 15 kandi nzinanyi n'abakozi b'Imana n'ahantu ngenda nkora ibikorana abo bose bodufasha kwegeranya abarundi n'icya kabiri two kwegeranya abarundi bafise amashirahamwe mato mato aya mashirahamwe y'imitumba aya mashirahamwe yo mu maprovince tubashire hamwe hanyuma cyasaba ngo ndumva ko wewe abarundi wo baronka jewe no baronka acambwira ngo okay none nugurure groupe ni nta kibazo arugurura groupe mu misine nari ndamuhaye abantu barenga 100 ahejeje avuga ati reka ndakugira umuadmin abari we uzura bashiramo rero twaciye tuja mu kintu bita amategeko hari abantu bagenda barementanya ngo amategeko yavuye ibujumbura jewe ndafise bluyo y'ivyo nakoze ku mategeko umushinga ntayi wanje arafise bluyo y'ivyo yakoze ku mategeko eka n'umushinga ntayi wo muri Florida Vincent kuko mu mategeko nawe twaramuzanye nawe narabifise rero twaragiye mu mategeko turavuga ko ari draft tuzoya nonosora turi kumwe n'abandi tuzoba twegeranije twarakoze inama yitaba abarundi 28 canke n'abatandatu mu barundi twari twegeranije abo bitavye batubwira ngo turayabasomera batubwira ngo nta kibazo reka ikoraniro kaminuza muzotegura rizeri yatunganye twarirukanze mu ikoraniro kaminuza twarigishije naragenda mu mastate kwigisha nyigisha mu mashengero kugira abarundi baze mwarabibonye nakora 24 heures sur 24 kuko navugana n'abarundi baja ku kazi mu gitondo nkavugana n'abavayo après midi nkavugana n'abatonda après midi nkavugana n'abataha ijoro
urumva naguma mvuga Imana iracana iraduha abantu duhejeje tugenda mu ikoraniro kaminuza kugira ngo batunganye ayo mategeko uwo twari twashize imbere twaratigize amatora na yasimvye kugira nce ku mayange go mucecere ku mayange kuko dufata kanya twari twagize amatora rero tugeze mu ikoraniro kaminuza ntivyakunze kuko Samuel yaranse ko ayo matora ayo mategeko tuyasubiramo abesha abantu ngo tuzobikora muri rusange injyane nazo ukuntu zaje injyane zaje ku bintu bijanye n'uburyo twateguye ikoraniro kaminuza amafaranga yose yaciye kwa Samuel ndayiragije yose arayajya tugenda mu ikoraniro kaminuza tutagira amafaranga tugezeyo bari bariyandikishije amafaranga bayafise munyuma umubitsi aravuga ati amahera yaribwe aya mahera twaronse ntituyatanga tuca turitahira tutayatanze munyuma dusanga aho twakoreye ibikorwa batwishuza amahera Samuel yari gutanga 9,000 munyuma rero tubonye ko banki izirashira ko amaintere atubesha ngo ni muyarihe kugira ngo nze ndabasobanurire mu nyuma hanyuma uwo yazimiriye ko azoyariha mugabo banki nizira duca amaintere kuko Ishirahamwe ryogira credit mbi turabikora munyuma rero hacaza ibintu byo gukurana n'ivyifuzo ndibuka ko umunsi umwe turi kumwe turi batanu jewe Elvis na Samuel na Simeo na Emerine baratubajije ingene Ishirahamwe ryatanguye ndavuga ingene namurondeye uwo munyakuba wa Samuel Samuel ahejeje atubwira ko yanse kunyitaba kubera ko yagomba kuja kuba umupolisi abona ko kwinjira mu vya community nukuba umupolisi bijanye cavuga ngo yanyitavye avyemera ituru ya gatatu kuko bamwirukanye interview yamunaniye bakamwirukana bakamubwira ngo nagende baramukuyemwo muri rusangi rero tuca tumenya ko yanse kunyitaba kuko yashaka kuba umupolisi injyane rero zazijanye n'ivyifuzo kuko twasanga mu nyuma kubavuga ko ari we yaritanguje nta ngorane zari ziteye ibibazo byari mu gukura abantu kuko nibuka ko ikoraniro kaminuza riheze yakuye abantu 128 abakurira rimwe jewe rero nabarondera ijoro n'umurango murumva imvune yarimwe muri biro twese tuvuga tuti ibishoboka dukoresha inguvu baragaruka abandi barashavura babivamo ngo nakare cyari byo kubatesha umwanya muri rusange rero naho ikibazo cyahereye kuzarateranya indongozi n'izindi mu ntara kuzaratubuza kuvuga muri rusange rero naho injyane zahereye acatangura kuzaradutu muri rusange rero nivyo nuko BDUSA yatanguye nanse kurondogota ngo mvuge byinshi ubundi byari byinshi gose ego cyane akabazo nshaka kubaza ubu ndakabaza umushinga ntahe Dr Paul ndakabazo kajanye n'ayandi mashira hamwe sinzi ko umushinga ntahe Paul ariko aranyumva ego ndagukurikirana neza ego cyane rero akabazo tubabaza nakajanye n'andi mashira hamwe muravye ukuntu iryo shira hamwe ryavutse n'ukuntu umupfasoni yagiye arasigura urabona yuko umengo hari handi mashira hamwe yavutse inyuma ya BDUSA hariho n'ayandi ashobora kuvuka ejo canke hirya y'ejo kandi mu byo mwagiye murashikiriza mwese hariho ijambo magumye mugaruka ko ijambo rivuga riti twifuza gushira hamwe abarundi rero umuntu aca yibaza ati mbega ko BDUSA ifisi yo ntumbero canke igamije gushira abarundi hamwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayo mashira hamwe nayo yandi akaba afise uwo mugambi n'ayandi ashobora kuvuka ejo nayo nazoza avuga ko aje gushira abarundi hamwe ariko akaba ari amashira hamwe atandukanye yose akarondera gushira abarundi hamwe
mbega ayo mashirahamwe yandi na BDUSA ibyo babitandukaniye ku bwanyu? Murakoze cyane kuri iki kibazo, ni ikibazo kitoroshe. Mu bisanzwe nk'uko mwabivuze, imbere kuko BDUSA yiza hariho amashyirahamwe amwe yari ahari. Hariho nk'ishirahamwe ryitwa ubaka, naryo ryarigamije gushira abarundi hamwe. Mugabo ubudasa bwa mbere nuko iyo ubaka itari ifise novuga akaranga ka diaspora, haba mu izina haba n'ingene ryari ko rirakora. Aho hari n'ishirahamwe umenga ryitwa bana ryo ryafatanya abanyamerika n'abakanada, naryo nyene ako kantu k'akaranga mutima ka diaspora ntitwakabona. Rero ku nshuro ya mbere BDUSA niyo yatanguye kuzanamwo ako karanga mutima ka diaspora. Urumva muri BDUSA harimo diaspora. Hanyuma rero urumva tumaze kuvuga ko ari diaspora, no kuvuga yuko umurundi wese ari muri Amerika vyumvikana yuko imiryango yaba yuguwe kugira ngo abe muri BDUSA. Hanyuma uravuze uti hari yandi mashirahamwe nayo yavuka mu nyuma, n'ayandi ashobora kuvuka. N'ayandi ashobora kuvuka. Duhereye kuyavuka mu nyuma, nuvuga ko ari n'ibintu ndetse nuvuga birimo amahinyu atari make, kuko turavye nk'igitwa BCUSA na Dikobu, ayo mashirahamwe yavutse haciye ikiringo kitashika n'indwi zibiri. Urubanza rwari rwashinzwe rushikirijwe yuko uruhande rwa President Gilles ariko rwari ruri mu mategeko rwemewe, bibonetse yuko ukuri ariko rugufise ku ruhande kuri ku ruhande rwa President Gilles nabo bari kumwe muri BDUSA. Rero abariko baragwanya novuga BDUSA yari isanzwe iri mu mategeko, kandi muri sentare bari bamaze kwemeza ko ariyo yemewe. Inyuma y'indwi zidashikana zibiri bakaba bamaze gushinga irindi shirahamwe. Ni ukuvuga yuko uravye intambwe umuntu acamwe kugira ngo ashinge ishirahamwe bifata igihe, bifata n'uburyo, bifata n'umwanya. Ntivyumvikana ingene umuntu yotsindwa ubwo nyene akaba acayo ayugurura ishirahamwe rishasha. Ni ukuvuga yuko hari abantu bakorera ishirahamwe mugabo babandikanije n'ibindi. Ivyo rero ni ibintu novuga yuko ubwo n'ubudasa bukomeye, kuko iyo abantu bakoresha ishirahamwe mugabo bakafise izindi nyungu ariko barakurikirana, biragoye yuko bashira abarundi hamwe. Rero nkuko urumva umuntu ariko aratwara BDUSA hamagaca ashingira mu irindi shirahamwe akirimo nyene, urumva yuko atabariko ararikorera. Rero twebwe muri BDUSA ubudasa rero hagati y'ayo mashirahamwe yandi nk'ayumvize, nuko ibikorwa turiko turakora muri BDUSA tubikorera muri BDUSA atabindi twangikanije. Hanyuma ikindi harya mu gushiramwe abarundi hamwe, si shirahamwe gusa canke izina uko riba ryitwa, cane cane n'ingene abantu bigenza, ingene abantu bitwara muri BDUSA. Ni ikintu jewe nashimye cane gose kandi n'ubu nzoguma nshima, nuko abarongozi kuva jewe nshitse mu burongozi hamwe n'abandi twama tuvuga duhana, tuje inama n'ingingo. Ivyo n'ibintu bigaragara haba muri executive, no kuvuga muri nshingwa bikorwa canke mu nshingwa ntwaro, tuyaga dushira hamwe dusenyera ku mugozi umwe. Ufise icyumviro gitandukanye n'icabandi sovuga ko aca bumwansi, turakiganira byose bikaje ku murongo mwiza. Ikindi naco twebwe twafashe ingingo yo guha ijambo abanyagihugu, abanywanyi. Ni kuvuga ingingo zose zifatwa, turafata akaryo gakwiye abanywanyi kuva ku ngero zose, ku ntambwe zose bagahabwa ijambo.
nibwo buryo bwiza bwo gushira hamwe abarundi. Iyo abarundi basonera ukabereka urukundo ukabona yuko bitayeho, niyo nzira yo kubashira hamwe abarundi. Hama tuvuze rero ku mashira hamwe nayo azoza, nukuri nta wobuza ko amashira hamwe aza, kuko abantu bafise uburenganzira bwo gushinga amashira hamwe bakatunganya uko bipfuza. Ubu sinovuga ngo BDUSA izo bitandukanye gute nayo mashira azoza, tutazi intumbero zabo n'imigenzo zabo, mugabo twebwe akanga mutima kacu nako kuja inama n'ingingo haba mu burongozi, kuja inama n'ingingo nabo turongoye, kandi ntawuniganwa ijambo. Ngira twibagiye kubivuga, duheruka kugira amanama n'abarongoye intara, ryari nko mu ndwi iheze twaragize inama n'ama states atari munsi ngira ngo ya 12, mu nyuma nk'ayandi nka 10 nangahe. Mu nama nta muntu n'umwe yarafite iciyumviro canke yarafite ikintu abaza yasohotse atavuze. Umwanya w'inama waraheze, vice president wa Yerusalemu aravuga ati muri mu ntunganyo yacu, mu mikorere yacu, kirazira ko umuntu aniga mu ijambo. Bose barashoboye gushikiriza akari ku mutima, n'abashoboye gushikiriza ibintu bafise n'amashavu buke buke, twarayenganye turengengana, byose bigenda neza. Rero akora karanga umutima gakomeye. Hanyuma dukorera ku mugaragaro, kandi dufise imigabo n'imigambi itandukanye nako igaragara iboneka. Akona kandi kabije nkuko nari nabivuze aho hambere, imbere yuko ibintu bihinduka, imigabo n'imigambi muri BDUSA ntiyaboneka ngo igaragare. Ubu ariko twarayitunganije neza, mu rwandiko iragaragara, n'abakuru b'intara twarabahaye amakopi y'imigabo n'imigambi. Urumva rero hanyuma n'ikindi ukuntu dutunganije, navuze yuko tugerageza gukorera mu mirwi kugira ngo ibisata bironke abahinga bavyo. Ni kuvuga buri gisata cy'ubuzima bwa BDUSA twitunganije ku buryo habariho abantu babijejwe kandi barimo abahinga. Nuko rero urumva ku mashirahamwe azoza naho n'ukuri sinovuga nti dutandukaniye ntaramenya neza ingene bazo batunganije. Murakoze. Yego murakoze cyane. Nta kibazo, reka tuje ku mushinga ntahe Yerusalemu, nimba afise ico yongera ko kuri ico muhejeje kwishura, yongere ko mu majambo make, ariko acagirwa ko yishira ku kibazo cyo kumenya. Nibyo turavuze yuko amashira hamwe menshi y'abarundi usanga avuga yuko ashaka gushira hamwe abarundi. Mbega hoboneka umugambi wo kugira ngo ayo mashira hamwe yose ahari n'iryo giwanyu ririmwo, kugira ngo aje hamwe agire ikintu kimwe gihuza abarundi. Mbega uwo mugambi mwebwe mwo witaba umushinga ntahe Jerusalem, ijambo ni gwanyu. Murakoze cyane. Ngiriye ko bwa mbere nunganira mu masegonda Dr. Paul. Mu by'ukuri itandukaniro nitworivuga kuko ntituramenya integuro zabo, ukuntu amashirahamwe yabo ategekanije canke kumbure ibizoza mu nyuma. Kiretse gusa abantu tubibwiwe canke tukabihabwa mu nyandiko, kumbure tukisunga n'imikorere n'amategeko dufise, icyo cyotanga umuco kandi cyofasha. Gusa ikintu hanini kikunda gutuma hagenda havuka amashirahamwe yindi migwi, nuko mu by'ukuri ababitanguza ntibashira umuco hagaragara, babwira abantu intumbero, bashire ibintu byose ku mugaragaro, buri umuntu yishire yizana. Nuko ibintu bitangura neza, hakaba hari ibindi bintu byinyegeza inyuma, kumbure bigatera amakenga ko ibintu bitabironse hakiri kare cyo byagenze gute. Muri rusange rero kugira ngo abarundi dushika hano heza kandi hatomoye, nuko habaho kwizigiranira no kubwizanya ukuri, cyane cyane kwiyumvanamwo. Ivyo bizotuma dutera intambwe kandi dushika kure. Hanyuma ngiye ku kibazo wabajije, mu by'ukuri bishitse
ayo mashirahamwe nkuko sinzi uko usura mu kibazo cyawe kugira ngo ndakishyuwe neza. Ikibazo nariko ndabaza nico kumenya ko ayo mashirahamwe yose nka yose usanga kenshi ashaka guhuza abarundi. Urumva ishirahamwe kanaka rivuga riti rishaka gushira abarundi hamwe bose baba muri Amerika, ishirahamwe rindi rishaka gushira abarundi bari muri Amerika hamwe, ugasanga amashirahamwe menshi yose avuga yuko ashaka gushira abarundi hamwe. Mbega hoboneka umugambi uvuga uti hariho umugambi wo gushira ayo mashirahamwe yose hamwe n'igi wanyu ririmwo, kuko urumva yose akeneye gushira abarundi hamwe, hoboneka uwo mugambi wo kubumvikanisha mwese kugira ngo muje mu mugambi umwe canke irindi shirahamwe rimwe yubakiye canke riri hejuru ya yose, murashobora kwitabira uwo mugambi? Ubwa mbere turazi neza ukuntu amashirahamwe atunganywa, kandi turazi neza ukuntu ama diaspora ari mu bindi bigo kunakora, cyane cyane ijambo diaspora ukuntu atunganijwe. Muri rusangi iyo kumbure hari umugambi uri kurategurwa kugira ngo abarundi tuje hamwe, icyo novuga ubwa mbere nuko iyo umuntu amaze kuronka urwandiko kumbure rwoba rusigura iyo migambi, ndetse tukaraba niba kumbure ivyo bagomba iryo shirahamwe barimwo riri imbere y'amategeko, mbega bakora bisunga iki, intumbero yabo ni iyahe. Umuntu araheza rero akicara akaraba, ariko kumbure ari imvugo zivugwa bitari mu nyandiko, ivyo turavuga yuko ni ibintu dushobora kumva cyo tukavuga ko ari bihuha, ariko ari ibintu kumbure biri mu nyandiko tukandikirwa tugatumirwa ndetse tukumviriza, tuzoheza tutanga inyishu. Ariko icyo nzi gusa ni kimwe, nuko iyo ikintu bakizanye abandi batari muri cyo tujuriza mu gitera amakenga, nuko iyo ikintu gitanguye ugitangurana n'abandi, iyo migambi ishikirize n'abandi bari kumwe muri kumwe mwese, bizoheza bitanga umuco kandi bizoheza kumbure bizana icyizere mu bantu. Umuntu kuza guhuza abandi ni vyiza, ariko muri rusangi ni kubanza kumenya mbega abo bantu baje kuduhuza ivyo ntibabitanguye gute, babitanguye ryari, mbega ko baje kuduhuza ubu tugeze ku ntambwe iyi, mbega bizokoroha gute. Naho tuweza tukavuga uti nimba izo mvugo zihari, niba ari vyo tuzoheza kwakira inyandiko kumbure zitubwira umuzo wo kudushira hamwe kuzogumeza, ariko pour le moment ico kintu biracari mu mvugo, nta nuko nka BDUSA ikizi. Murakoze. Murakoze cyane. Mufasoni Alphonsine, murashobora kwishura niba mufite icyo mwongera kuri ako kabazo twabajije mu majambo make, muzoba mukoze, ariko muce mugirwa ko mwishura n'ikibazo kindi cyo kumenya imigenderanire ishirahamwe ryanyu BDUSA ryoba rifise n'ishirahamwe rimwe bita diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Iyo imigenderanire yoba ihari hagati y'ayo mashirahamwe abiri n'ayahe? Murakoze cyane. Icya mbere nunganiye gatonya kuri ibi mwari muhejeje kuvuga vyerekeranye n'ivy'umugabo yarahejeje kwishura, nibaza ko atavyinshi noshirako, kubera ko ubundi kugira ngo tumenye ko ayo mashirahamwe twokorana, nibaza ko kenshi bica mu nyandiko no mu kumvikana, tukaraba n'amategeko tukaraba n'amategeko atugenga ingene yubatse n'ingene dushobora kuvugana kugira ngo turabe ko dushobora guhuza ku kintu. Nayo ubundi turavye abarundi baragoye cyane. Kare mwambajije ikibazo sinacishuye, ikibazo kivuga ngo imbogamizi nahuye nazo muri iki gikorwa, nari navyibagiye kubera nari navuze byinshi kandi umwanya ari muto. Imbogamizi nahuye nazo ni nazo mbogamizi zindi twohura n'ubundi, kuko abarundi ni bajya nyene, abarundi ni bamwe kiretse Imana itugiriye neza. Nahuye n'imbogamizi zibiri zikomeye.
imbogamizi ya mbere kuko twahamagara abantu ku ngufu tukabaterura ku ngufu tukabaterera muri groupe tukabigisha tuti ingo tuje hamwe. Nahuye na ekipe imwe irimo aba opposite ikongereka bamwe abantu baza barambwira ngo bobo ngo n'ubwoko bw'abatutsi. Ico gihe bambwira ngo jewe natumwe n'igihugu, uyu yatumwe n'abadede, uyu yatumwe na ambasade, uyashaka kudufatisha. Muri bo hariho abikeka ko igihugu cyo bafata bivanye n'ingene bari bavuye mu gihugu. Jewe nabishuraniye ahubwo tuzobavugira naho bo bafata kugira babarekure, nikiretse mwarishe umuntu mugabo utishe twogerageza. Nongera mpura n'imbogamizi y'abantu biyita abahutu bimbere, sinzi ingene novyita. Abo bahutu bo barakomesheje gose, barankoreye agasha, mu kinyarwanda bavyita gasha. Basohoye audio y'umwotsi bayirungika mu gihugu. Iyo audio yaragira twebera kugeza ku rwego rwa nyuma go hejuru. Abantu bari mu nzego zose barabizi, abakirimwo bose barabizi, n'abavuyemwo barazi audio yavuga ngo uyu mugore yatanguje umutwe w'abagwanyi, ariko araforoma abagwanyi muri Amerika mu mukorere ko vyihuta. Iyo audio yaragiye igendagenda isi yose, narayibitse na jewe nk'icyo murabizi ko umuntu atagita. Abo barabarundi twahamagaye ngo baze tuje hamwe biranga. Abo barundi nyene baracahari, hari gihe usanga n'ubundi baraducokeyemwo, hari gihe usanga baracokeye muri ivyo bindi, kuko umuntu abazanye ico kinyoma urumva ko aba akoze ikintu gikomeye cyane. Jewe rero naragiye ni Burundi nibaza ngo bazofata, ndabura umfata, kumbure baravyize barabona ko atari ivyo. Mugabo urumva ko cyari ikintu gikomeye cyo kwicisha umuntu, kunyita ko natanguje imigwi y'abagwanyi ishobora kugwanya leta. Rero ico kintu muri ko muravuga cyitwa diaspora nkuru niko mwatubwiye, diaspora ndundi ku rwego rw'isi. Diaspora ndundi twebwe by'ukuri turi diaspora natwe kandi dukorana n'abarundi bose. Niyo diaspora ndundi gukorana by'ukuri twokorana. Muri diaspora ndundi rero twebwe twaragerageje kwandika ikete kugira ngo turabe ko bo tumenya, twongere tuyage, tubabaze ibyo bariko barakora. Tubonye utuntu na tumwe tudutera amakenga, nibigeze batwakira, iyo nama nibayiduhaye. Urumva kugeza ubu turacabarindiriye ko tuyaga nabo, kuko nabo gukorana nabo tubanza kwicara hasi tukayaga, tukamenyana, tukabwirana imigambi, twe tukavuga iyiwacu nabo bakavuga iyiwabo. Rero iyo chance biturayironka kuko nta mwanya baraduha. Twarasabye inama n'ikiringo cararengaye, niba natubwiye igihe tuzoyironkera, kumbure barafatiriwe, turacarindiriye. Muri rusangi rero tuzobimenya neza na neza niba dutumako tukayaga, hanyuma kuko naho twoyaga urazi ko abantu bagira ibintu baharira ko utaka mugahindure nakagutya. Muri rusangi nico novuga ko nibaramuka bemeye ko tuyaga tukavugana, tuzoyaga byinshi, byo byo kuja hamwe tuzotinda tubimenye. Murakoze. Yego cyane. Reka turangize ikiganiro cyacu, sinzi nimba hariho akajambo umwe muri mwebwe yipfuza gushikiriza baba abarundi basanzwe ba muri Amerika canke abari mu ishirahamwe ryanyu canke abarundi bose muri rusange. Reka ntangurire kuri mwebwe nyene mupfasoni Alphonsine. Murakoze cyane. Jewe akamo notera abarundi nobabwira ko muri BDUSA byose birashoboka, kandi akamo tubatera nuko twebwe dufise imigambi yo kwigisha ingo. Twaranatanguye kwigisha abana b'abakobwa bari mu w'icenda, mu w'icumi, mu w'icumi na rimwe, mu w'icumi na kabiri, kuko twasanze bamwe baheza amashuri bagaca baja kurongorwa bahejeje high school.
tuko turabaforma turigisha ko kuronka umufiance si bibi mugabo kuheza ishuri ukaribandanya navyo ni vyiza tuko turababwira ko twebwe twifuza gukurikirana imbohe abantu bafungiwe ngaha abantu bahagorewe ni benshi iyo miryango nize tugira urunani turabe ko dukurikirana imanzi hari imiryango ifunzwe yose papa mama abana bose ni ibintu biteye ubwoba hanze nta n'umwe bafise abavugira muri iki gihugu urubanza rwawe ruheze ukaja mu munyororo bakabona ko atawugukurikirana nta n'umwe agwibutsa ngo avuge ngo harageze nuko haba hari umuntu wanze asukuma nibaze turabe ko ivyo babagirije ari ivyo twebwe dukeneye gukurikirana imbohe dukeneye kuja hamwe tumenye imiryango yatwawe abana tumenye ko bahowe ururimi kuko ibintu byinshi nka jewe niriko mvugana n'abantu urabona hari ibintu byinshi by'akadenderezo byagiye bishikira abarundi muri BDUSA rero dushaka kugira urunani rw'intamenwa ibintu byose tubijamo nka kominote y'abarundi kujya yandi makominote agwanira ubwoko bwabo akagwanira abantu babo natwe duhaguruke tugwanire abantu bacu rero bisobanurwa ngo turi kumwe twese birashoboka nibaze tugira urunani dukurikirane cyane cyane abo bantu bacu bari mu bibazo murakoze Yego murakoze cyane Dr Paul sinzi namwe akajambo kanyuma mufise mushikirize mumpaye gatonya kanya nagoma mvuga ijambo rimwe canke kabiri kuri ibibazo bibiri byaherukiye nihuta cyane no kuvuga muri mwabajije muti uhoza umugambi uhuza ayo mashirahamwe yose mwo wakira mu byukuri BDUSA mu bituranga ubumwe burimo cyane ariko byose bivengene biba bije bivengene biba bije kuko amashirahamwe arashobora gukorera mu nani hanyuma kandi burya iyo abantu bashaka kuja hamwe si abandi bantu baza bavuye hanze bavuga ngo mwese ndabashize muri kano gaseke muze muje hamwe oya byama biva umuze wa muva mu bantu umuzi uva muri bene amashirahamwe bonyene umunsi aya mashirahamwe hari yose yagize ati bon reka twicare hamwe turabe ingene dushobora kugira forum y'urunani bikava muri bene amashirahamwe bonyene aho nukuri uyo mugambi nta nkeka woja mu ngiro neza kandi ni vyiza y'amashirahamwe akoreye mu nani ashika ku bintu vyinshi kuko no mu gihugu iwacu turakeneye kuzogira ico twafashije rero byose bizova ingene vyabije ariko ari ibintu bizanywe n'ubundi muntu avuye hanze adasanzwe ari muri ayo mashirahamwe nibaza yuko bizogora gutahura hanyuma kuri diaspora ndundi nayo irazwi murazi yuko yatorewe inzego zatorewe i Bujumbura izo abantu barazumvise ingene ziriko zirashinga imizi mu yandi mareta mu bihugu bitandukanye ivyo ntiturabimenya ariko cyane ico novuga nuko diaspora ndundi barafise ukuntu bitunganije hama natwe turafise ukuntu twitunganije rero gukorana kugira des rapports za partenariat n'ikintu bisanzwe cyane kuko igihugu dukorera twifuza kuzofasha ni kimwe cyane gusa uburyo dukorana nibwo butegerezwa novuga kuzotomorwa neza mugabe ico ntiteze nuko hoba amategeko avuga ngo avuye hariya ngo abantu bateze gukora iki kuko amashirahamwe asanzwe afite ukuntu yitunganije ariko diaspora ndundi yegereye amashirahamwe harimo na BDUSA bagize bati hari ibikorwa bimeze kunuku tubona ko bikwiye gukorwa bishobotse mufashe muri cyo mufashije ivyo numva tangorane iriho igihe cyose byose byoca mu mwumvikano mu nama n'ingingo hanyuma akajambo nagira shikirize abarundi tubana hano muri Amerika nuko mu Kirundi bawuciye bati inyakamwe inyagimwe umutwe w'umwe ntiwigira inama no kuvuga rero yuko twegeranye tukayaga tukaja inama n'ingingo tukiyumvira hano mu Barundi dufise
abantu bafise ingabirano nyinshi zitandukanye, dufise abahinga, dufise incabwenge zitandukanye. Abo bantu bose bagiye baregerana bagahana ivyiyumviro bakaja hamwe, bagasenyera ku mugozi umwe, bakaza tugahurikira muri BDUSA, kuko ubu turi nararibonye nukuri twoshika ku bintu vy'akamaro, haba ku barundi bari hano muri Amerika, haba no ku barundi bene wacu bari mu gihugu. Rero nariko ndavuga nti ndetse nimba haramo bagomba guhuza abarundi, ngira ngo abantu ba mbere boshikira kugira ngo bategure umugambi wo guhuza abarundi boteza kuba BDUSA, kuko nitwe turi naribonye mu bintu bijanye n'ibikorwa vya diaspora hano muri Amerika. Murakoze. Yego murakoze cyane, reka tusabe umushinga ntahe tuyizere nawe agire akajambo kanyuma ashikiriza mu minota mike cyane ko ndabona akanya karatujanye. Ni minota mike urakoze. Muri rusangi ico noshikiriza koba uguhamagarira abarundi bose bari muri iki gihugu ca Amerika mu ntara zitandukanye yuko vyoba vyiza imbere yuko umuntu yakira amajambo no kuyashura mu ngiro, abo majambo nabanze ayasuzume, yongere ndetse abaze umutima, kuko nasanze nitugo turabumva sinzi nawe akazakira akazifata ko arizo. Ivyo byose biri mu bintu bituma abarundi dusubira inyuma kandi bituma abarundi tutotera intambwe. Ico nohamagara abarundi rero sikindi ni kugira ngo bita bakamo ka BDUSA, kuko byinshi vyahindutse na cyane cyane tugenda mu vyumviro vyabo. Umwami abahezagire cyane, murakoze. Ego umushinga ntahi rero tuyizere, turabashimiye kubona mwitabye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Mufasoni Alphonsine namwe turabashimiye kubona mwitabye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Eka n'umushinga ntahe Dr Paul namwe turabashimiye. Ego nanje ndakengurutse ku butumire mwaduhaye, nakengurutse ku biganiro mwadukoresheje, kandi nkaba ndabemereye yuko nejo ni mwantera kamo nzoheza ndabagamburukire nzokitaba. Murakoze cyane. Turashimiye rero mwese makurikiranye iki kiganiro, tuzosubira kundi munsi. Mwari kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kiganiro twabaza.